gikorerwa mu mwanya ntigishobora gukorerwa hanze y'iki y'umwanya n'abamarayika kugira bakore hariho umwanya wabo kugira iki wo gukora ni ibintu byinshi cyane tuzogenda turaraba icyo bavuze ngo munsi y'izuba ikintu cyose gifite umwanya wacu hariho n'amasaha yo gusenga selon la Bible icambere iyo umuntu asenga nuvuga ijoro isaha ya saa sita gushika isaha ya saa 9 y'ijoro mwisi mwe muniyo mwanya abapfumu n'abarozi bakorerako abapfumu n'abarozi batangura gukora izo saha za saa sita gushika saa 9 kubera iki batangura gukora isaha za saa sita gushika saa 9 Ange Joffel aza kuzana ikindi kintu bita novuga igikundiro ukwemegwa kugira faveur ku bantu kuko ugize faveur ku bantu ukagira faveur ku mitima yabo ucugira na faveur ku bintu byabo hama iyo misi iri connected n'icyo kwita ama planet cyo ituma novuga umvise lundi urumva ko ivuye muri Lune umvise mardi ivuye muri Mars umvise mercredi ivuye muri Mercure umvise jeudi ivuye muri Jupiter umvise vendredi ni Venus umvise samedi ni Saturne umvise dimanche ni Soleil Sunday umunsi w'izuba so Yes, bakunzi ba Shine TV reka ndabaye kazi nongenda bashime mu mwese mukomeje kudukurikira waba uri hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi waba uri muri diaspora ndabwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose yo ntanguye gukora ikiganiro nkunda kubwira ngo ntucike intege gucika intege ni ntambwe imwe isubiza inyuma umuntu bigatuma udashika kwihangira ry'ubuzima canke bigashika ugasanga ubaye umukene kandi wari kuzova mu kintu gikomeye. Yes, iyo ukora cyane ugasenga Imana ibisigaye bigenda bigenda neza cyane. Rero uno musi guys icyo bebwera mignone du monde de la capitale du ciel ariko na mwame mukibuka iyo ngaha mwa mubizi ko ntari jenyene uno musi rero uri special pour moi parce que si jewe nje kubaganiriza ahubwo tuje kubaganiriza. Mwaramubonye mwaramwumvise abakobe bashoboye gukurikirana ibiganiro byaheze twagiye tuganira ibintu byinshi bitandukanye bimwe muri ivyo ni bimwe tuzi ko bizokubaka imitima y'abantu kandi ni bimwe tuzi ko bizofasha abantu benshi kiretse udashaka gufashwa. So guys reka tumwakire mucubahiro ciwe mumuhikaze kuko mugiye kumubona kenshi gashobotse Tadon karibu cyane. Murakoze cyane kunyakira. Amazina yanje nitwa Prophet King Benny. Abasanzwe ndi umurongozi wa Holy Spirit Movement kubw'ubuntu bw'Imana. Amandagiye kubana nawe muri kino kiganiro kidasanzwe. Kigiye kuzakwera kizofasha imitima y'abantu benshi mu gukura mu kumenya umwami Yesu. N'abatarakira umwami Yesu bakamwakira. Rero turahaye ikaze n'abantu bose bariko baradukurikirana. Turizera tudakekeranya ko nk'emu w'Imana ari muri kino kiganiro ibidasanzwe bizagukoreka. Amen. Je byamaze gukoreka ku bwanje. Yes. Vuga ati byakoretse. Byabaye. Yes, murashaka kuvuga muti mbega ikiganiro citwa gute? Yes. Ni ibintu bisaba ko abantu mfise mwemu yera ataruko nahukiye kumurongera muri iki kiganiro. Ni ikiganiro bita Manadiza. Yes. Aza kubidusigurira. Kubera ko je ndabivuze ntava ndabivuga nabi. Ni ikiganiro tuzokwama ducisha ko iminsi yose ku munsi wa kane bitatugoye. Je le répète kugira ngo mutazovuga ngo mwaratubeshe bitatugoye muzokama mukibona ku munsi wa kane. Yes, karibu cyane rero Prophet. Murakoze cyane kari muri kino kiganiro Manadiza kigiye kuzakwera bakuri Shine TV ku minsi yose ya kane. Ama Manadiza ni jambo risigura ngo amaso yanje abonye agakiza kawe. Amaso yawe abonye agakiza kuhoraho. Nico bisobanura twizera ko biciye muri kino kiganiro amaso y'abantu bazokurikirana izi video azobona agakiza k'Imana n'ubwiza bwayo. Kubugurira umutima bien sûr. Kubugurira umutima. Yes. Waheje kudusigurira insiguro waduha insiguro y'ijambo Manadiza. Ariko kimwe muri ivyo nuko twobabwira ko hari ibintu abantu benshi batabatahura cyangwa ugasanga hariyo ivyo wagiye urigisha abantu bagatahura kuko na bien sûr usanzwe uri umwigisha je banzi nk'umunyamakuru umuhanuzi ntiyemegwa iwabo nkaje nka mignone barambona nababwije amanya akavuga ati reka nico gituma nahisemo umuntu azoza aradufasha kugira ngo bya bindi mudatahura tugende turabitahura. Suko yego cyane nuko nyene uno munsi ni jewe na propose ko twogira sujet kuko bien sûr naho tuzoga turapresenter abizi kuri umushitsi mugabo nashaka duhera ku nyigisho canke
kimwe mu bintu byantangaje maze kuja gusengera muri Holy Spirit Movement, like nagiye munsi umwe hama niga ibintu biteye ubwoba, nova ngo biteye ubwoba. C'était la première fois ndavyumvise. Yeah. Ko umunsi ugira amateka wawo, ko umunsi ugira umumarayika wawo. Ndavuga ati kumbe nshobora kuba nsaba umumarayika Gabriel Vendredi kandi bamusaba rendi, bamutuma rendi, hanyuma umumarayika kandi bamutuma samedi. Numva ndabaye intéressé, ariko ndavuga ati bamwe mu bantu badukurikira ndabizi ko harimo abantu benshi bamenye Imana, ndabizi ko hari abantu benshi basenga. Ndavuga ati ubwo nyene bakeneye nabo kumva vya bintu nize kugira ngo bafashwe mu mitima. Yes, kijya kintu reka mbanze kwanza ndakubaza ikibazo. Ego. Bijya vya vrai harimo marayika akora ku munsi cyane. Umunsi wose urafise umumarayika aba ariko arawukorako. Kandi uba ufise umumarayika bafise role aje gukora ku bw'uwo munsi. Mw'ishengero canke mu mubiri wa Kristo hari ukuntu batigishije cyane ivyo gukora kw'abamarayika, kubera bamwe baba bavuga ngo umuntu ariko arabasenga, ngo umuntu ariko arabahimbaza, ariko kwigisha ivy'abamarayika ntitwigisha abantu kugira babasenge je kugira babahimbaze, ariko twigisha abantu kugira bamenye ingabo zatanzwe ku bwabo kugira zibakorere izarizo, kuko birivuga ngo abamarayika n'abakozi batumwe gukorera abazoragwa agakiza. Rero ntiwoshobora gutunga umukozi utazikoreye utaje gukora. Ico gituma rero twe twahisemo kuvyigisha. Ego. Nkuko natanguye ndabivuga, voilà, navuze ati umumarayika usanga ntuma Gabriel Vendredi kandi usanga nari kumutuma rendi. So nibaza ko tutarateba, nibaza ko twotangura kuvyinjiramo cane, kuko hariho umuntu yibaza avuga ati mbega ivyo bintu bimeze gute, mbega kwa mbere ndazuma nde, kwa kabiri nzotuma nde, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu, kwa gatandatu. Nibaza ko sinzi ngene aho uri buhere, ngabo ndazi ko abantu bashobora kubitahura mu buryo bwose uza kubivugamo. Karibu rero kugira ngo nanjye ntega amatwi. Ego, murakoze cyane. Murakoze cyane. Aho ngomba guhera ni muri Bibiliya, kuko ibintu byose dukora tubikora twisunze ijambo ry'Imana. Icambere hariho amaremwa atatu tubona Bibiliya ivugwa. Arico bita création adamique, iyo niyo benshi baziri mu gitabo c'itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26, aho Imana novuga yarema umuntu, ikarema n'isi, ikarema na Edeni n'ibindi. Ariko hakabaho novuga na création angélique. Création angélique benshi ntibakunda kuyivuga ko, ariko Bibiliya iratwereka yuko abamarayika baremwe, abamarayika batavyawe n'Imana. Ariko uca tuza kubibona mu gitabo ca Ezekiel chapitre 28 verset 14, aho bavuga ukuntu Lucifer yari yararemwe. Lucifer yari umumarayika n'abandi bamarayika ukuntu bari bararemwe. Ariko kandi turabona bavuga n'iyindi remwa bita iremwa ry'ivyaremwe bishasha. Tubona muri 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abacitse icaremwe gishasha. Ayo maremwa novuga niyo Bibiliya novuga itwereka. Imana ishime cyane. Hama kuvyerekeye abamarayika, ahantu ngomba kubivugira nkuko mwambajije, eske abamarayika barafise imisi bakorerako, barafise ukuntu boperetinga kuri iyo misi, ubwo nta munsi mpora ntuma umumarayika ku munsi utari wiwe. Nivyo ngomba ntange ko umuco tukiri ngaha. Imana ishimwe cyane. Icambere ngomba ko tugenda ko mu gitabo cy'umusiguzi havuga ngo munsi y'izuba ikintu cyose gifise umwanya wacu n'igihe cyacu. Bavuze munsi y'izuba bisigura ngo ikintu cyose gikorerwa mu mwanya, ntigishobora gukorerwa hanze y'iki y'umwanya. N'abamarayika kugira bakore hariho umwanya wabo kugira iki wo gukora. Ni ibintu vyinshi cyane tuzogenda turaraba ico bavuze ngo munsi y'izuba ikintu cyose gifise umwanya wacu. Hariho n'amasaha yo gusenga selon la Bible, hariho amasaha ya meditation, hariho amasaha ukeneye kudevelopa kino kwita louange na adoration, hariho amasaha ushobora novuga kudevelopa mu gutahura ijambo ry'Imana canke ivyanditswe. Bibiliya iravyereka, navyo nyene tuzovyinjiramo. Ikintu cyose gifise umwanya wacu, kigagira n'igihe cyacu. Na Yesu ntiyigeze aza hanze y'umwanya, na Yesu yaje mu mwanya. Birivuga ngo nuko ngo igihe gikwiriye umwana agize iki aratuvukira. Yesu ntiyaje andeo y'umwanya, Yesu yaje hehe mu mwanya. Mu buryo rero bw'imhemu, iyo umwanya ugiye, si umwanya ubugiye, n'ubutunzi, ni ibintu biba bigize iki bigiye. Akarorero birivuga muri gitabo ca Yoweli, havuga ngo nzobasubiza canke nzobashumbusha imyaka inzige zagize iki zariye. Mugabo haruguru bavuga ngo izo nzige ngo zari zarononye imirima,
zironona aho kuba, zironona igihugu canyu. Mugabo Imana igeze novuga ku restaurant canke igeze gushumbusha, ntigeze ivuga ngo nzobasubiza ivy'inzige zariye. Imana yavuze ngo nzobasubiza imyaka. Kubera iki? Inzige ntizariye ibintu, inzige zariye umwanya utwaye iki ibintu. Rero spiritual mu mwanya wose ugiye hariho ikintu kiba higize iki kigiye. Nico gituma Yesu yabonye Yerusalemu agira iki arayiririra, avuga ngo ndakuririye kuko utamenye igihe umwanya wo kugendererwa. Bisigura icatumye arira Yerusalemu, suko Yerusalemu batariko barabaho, nuko Yerusalemu ntibigeze bamenya Kairos time yabo. Uwo mwanya rero wari kugira ngo Mesiya yabagendeye ari umwami, ntibigeze bamwakira, acararira novuga Yerusalemu. Rero mu buryo bw'imhemu umwanya ubufise ibintu. Kuri jewe definition y'umwanya ndawudefinisa ko ibintu vyinshi. Umwanya utwaye ibintu. Ica kabiri ugiye kuja deep, umwanya uza gusanga ugereranywa n'Imana. Akarorero abongereza bavuga ngo time is money. Time is money. Ama Bibiliya nayo ikavuga ngo Imana ni alpha nande na omega. Usigura ngo uzi umwanya uraza amafaranga, kandi uzi umwanya ubuzi Imana. Nje gituma uzi Imana réellement umwanya uramenya kuwukoresha, kandi uzi amafaranga cyangwa uri umugwiza uri umuntu uzi inoti, umwanya urashobora kumenya aho gira iki kuwukoresha. Even Lucifer, reka ndabibereke neza. Lucifer bisobanura umumarayika w'umuco, yamahimbaza Imana, yarazi Imana. Nico gituma na Lucifer azi umwanya. Bibiliya ikivuga ngo nuko ngo isi ibonye ibara, ngo kuko ngo akorotse kwisi, ngo kandi azi ko umwanya afise ari muto. Wa muntu uri kurankurikirana canke wa mukristo niwe wibaza ko ufise umwanya. Satani we warazi ko atamwanya giziki afise. Rero ikintu kizokwereka ko uzi umwanya nuko uzobuza Imana canke uzi amafaranga. Abantu bazi Imana canke bazi amafaranga baramenya gukoresha umwanya neza. Praise the Lord. Reka rero mbananye gato nje kuvyerekeye imisi. Sinzi ko unyemera nkabandanye. Yes, aho unyene kiri ngaho hari akantu kamwe wavuze ko umuntu atazi Imana atazi umwanya. Mbega sinzi ko twogenda twokwinjira indani mu by'abamarayika. Mugabo hari ikindi kintu numvise ciyongeyemo cyo kumenya umwanya wo gusenga, umwanya wo guhimbaza, rwaje na adoration. Sinzi ko mugenda mukivuze kuko sinzi ko muja kwinjiramo hagati hajya muri ujya mwaho tuvuga iminsi y'abamarayika. Mugabo numvise harimo ikibazo gikomeye. Kubwa bundi hari umwanya wo gusenga, nenze ngo ndabikorera iyo ndose umwanya. Kubwa bundi hari umwanya wo guhimbaza no rwanje na adoration. Nagira ngo ndabikora umwanya niyumviriye. Numva ko nasigaye muri Okay, murakoze cyane. Bibiliya iratwereka ko dushobora gusenga umwanya wose. Birivuga ngo dusengere muri mwemu ibihe byose. Mugabo kandi bavuze gusenga umwanya wose hariho amasaha bari strategique yo gusengeramo dans le monde spirituel. For example, iyo uri umukristo ushobora novuga kumenya novuga gusenga amasaha y'ijoro biba beta gusumba amasaha y'ijoro. Yego. Biba beta gusumba. Kubera iki biza kuba beta gusumba? Iyo umaze kumenya gusenga amasaha y'ijoro. Mvuze amasaha y'ijoro na amasaha yo kuva minuit. Ari abakristo benshi dusanga bavyutse 3h du matin gusenga. Si bibi kuvyuka izo saha. Mugabo ushobora kuba uhushije ivyo wariko urasengera ako kanya. Uko navuze ko ikintu cyose kiri mu mwanya wacu. Ni kubera iki biba beta gusumba iyo umuntu novuga asenga ijoro. Ngoma nagisigure ko gatoya. Icambere iyo umuntu asenga novuga ijoro, isaha ya saa 6 gushika isaha ya saa 9 y'ijoro, mwisi mwe muniyo mwanya abapfumu n'abarozi bakorerako. Abapfumu n'abarozi batangura gukora izo saha za saa 6 gushika saa 9. Kubera iki batangura gukora isaha za saa 6 gushika saa 9? Muri monde novuga y'abasataniste canke muri monde novuga y'isi y'umwijima bafise umusaraba ucuritse. Bavuze ko bafise umusaraba ucuritse bisobanura baza kopoza igikorwa Yesu yakoze ku musaraba hehe igorogota. Nico gituma abantu benshi iyo hageze novuga idisaha bamusanga ariho batererwa ingwara, kubera ku musaraba igorogota Yesu yaratanze ugukira ingwara. Benshi niho batererwa ugasanga barapfiriye, kuko kimwe muri Kristo yaje gutanga ubugingo, kandi abutanga bugize iki usagutse, ngo kugira ngo nitubeho dugifise ubwoba bw'iki bw'urupfu. Abantu izi saha kenshi niho bashobora gutererwa novuga inyatsi. Abantu izi saha novuga benshi niho novuga bashobora kugira ama fausse couche. Abantu izi saha kenshi niho usanga n'ibyaha byinshi bigira iki bikoreka, yaba ku ma platform y'ama réseaux sociaux, yaba mu maboîte de nuit n'ahandi hantu hatandukanye. Ni kubera novuga isi y'umwijima ibifise contrôle izo saha
canke mwijoro. Nico gituma Bibiliya yita ijoro canke abana ba Satani abana biki bijoro. Ngo nimuze dukore butarira. Yesu niko yavuze. Yeah. Kwereka kavuga butarira. Yari kwerekana ko mwijoro isi y'umwijima ifise control. Yeah. Novuga atmosfere y'umwijima iramanuka kwisi. Abantu gasanga bariko barakontorwa n'ibintu batazi. Satse umuntu gasanga ariko aranywa ku muranga atigezanywa. Umuntu yumvise menga yosambana karatavye ariko arumva. Ugasanga kwicana, ugasanga ibintu byinshi bitandukanye. Umukristo uhisemo gusenga isaha za saa sita gushika saa 9 y'ijoro, ubu uri umukristo uhisemwo kunesha ubushobozi bwose bwo mwijima. Nico gituma umukristo adashobora gusenga ijoro, ni umukristo azokwama kubitwa n'abafumu n'abarozi. Umukristo adashobora gusenga ijoro, ni umukristo azokwama agendera mu vyaha. Umukristo adashobora gusenga ijoro, ni umukristo atazopfa anezererewe intsinzi Kristo Yesu yamutaye ku musaraba igorogota. Imana ishimwe. Rero novuga izi saha ni saha ziri strategique nk'abantu Kristo yaduhaye intsinzi kugira ngo dushobore kuyinjoyinga, dushobore kuyibamwo. Nico gituma biri better iyo umuntu novuga asenga novuga ijoro. Namambwira abantu iyo umuntu naha adasenga ijoro uri umukozi w'Imana, wikure mu mutwe ko Imana izo gukoresha muri deliverance cyangwa muri puissance. Kuko uwo mwanya bapfumu bariko barakora wowe uhisemo gufukama, uhisemo kuba umukristo ugendana ubushobozi bw'Imana. Kuko niho Imana ikwambika power yo gutuma ivyo bintu biba insensible. N'amaso yawe impemo akuguruka ugashobora kudetecta abapfumu n'abarozi n'ivyo bakora vyose izo saha. Nico gituma rero birivuga ngo na Yesu yakesha ijoro ryose agira iki? Asenga. Rero novuga biri beta gusenga novuga mwijoro. Hepfo gato turaza kwibandanya gato, ariko reka ndabandanyirize ko ngaha gato ikintu ciza cyo gusenga novuga ijoro. Ijoro kandi iyo urisengamo uburi umuntu wewe wishiriraho umunsi wawe ukuntu ugenda. Turaza kwibandanya hepfo gato atiko turiga ivy'imisi. Reka sindavyinjiramo deep. Hariho rero n'imanya yo gusoma novuga ijambo ry'Imana meditation. Nkubu nk'akarorero umuntu ashaka kumva yo tora Bibiliya umwanya wose akagomba kuyisoma ngo atahure ivy'Imana ivuga. Kuko Bibiliya ivuga ngo Petero wiswe umuhigwe kuko wiguhishuriye atari w'inyama niki n'amaraso. Igihe ihishurirwa ryose rikujeko riraguhindura. Kare yitwa Simone mugabo ahishuriye ko ari Kristo w'Imana aca yitwa iki? Petero. Ihishurirwa ufise ni rya jambo wakiriye inyuma yo kuryakira riraguhindura. Rero ihishurirwa iyo rije riza kubera afasha umwanya wo kurimbura vya vyanditswe wagize iki? Wasoma. Nkemu yera akaca afukurura voile iri ku maso yawe ukabona ivyinyegeje. Ivyo bintu rero nzo cyo bigutandukanya n'abandi kubera hari ivyo wabonye abandi batariko barabona, hari ivyo wumvise abandi batariko baragira iki? Barumva. Cyo tuma Bibiliya ntituyisoma ko dusoma igitabo ca geography canke ca chimie, tuyisoma nka hari igitabo kiri mu imvugo iri kode. Rero umwanya mwiza rero kumedita Bibiliya ivyanditswe ni ku mugoroba. Meditation ntibayikora mu gatondo, ntibayikora saa sita, meditation bayikora ku mugoroba. Ku mugoroba Ego. Sangapi gushika sanga? Okay, ikibazo ciza. Besha chaza ati ku mugoroba kubera iki? Reka turabe ivyanditswe birivuga ngo nuko Aburahamu ngo asohotse mu mahema yiwe ariko ararimbura, Imana iramuganiriza. Uraba inyenyeri zo kwijuru. Ukwiza inyenyeri zimeze no ku ruvyaro rwa ruzogira iki? Ruzongana. Raba umusenyi. Uko umusenyi ungana ni ku ruvyaro rwa ruzogira iki? Ruzongana. None ko eriki Aburahamu yasohoka mu mahema yo ku mugoroba atasohotse mu mahema yiwe saa sita? Ni kubera yarazi spirituellement yuko uwo mwanya uri consacré ku vyerekeye meditation. Rero ku masaha yo ku mugoroba nko kuva 17h, 18h, 19h, 20h, 21h niwe mwanya novuga uri mwiza ku vyerekeye meditation. Kandi meditation ni byiza kuyikorera uri muri nature, uri muri nature. Kubera iki uyikora uri muri nature? Yarasohotse ntiyagubye mu nzu, yagiye ku kiyaga, yaravye inyenyeri. Cyo tuma abantu bagira meditation kenshi bagenda ahantu hari biti, ahantu hari ikiyaga, ahantu hari calme, hari pause. Ni kubera barazi ikintu kimwe gikurikira. Ikintu cyose cyaremwe indani muri cyo hari ijambo. Kuko vyose vyaremwe ni iki? N'Imana, vyaremwe na jambo. Iyo ushoboye guhura n'ijambo riboneka riragufasha guhura n'ijambo ritaboneka. Iyo uhuye n'ibiti biraza guhura n'indi revelation yari yinyegeje muri ibi biti. Nico gituma Yesu yigisha atanga uburorero kubiboneka. Erega n'inyoni ntizirima, ntizimbura ko zose zigira iki? Zirajya. None na Salomo mu bwiza bwiwe ntigeze asana ya mashugwe. Yatanga akaruko vyabona. Bishobora ngo Yesu yarabona amashugwe
akacaronka ijambo rinyegeje inyuma y'ayo mashurwe abona ko yo kwigisha abantu bivanye n'amabenzo bagize iki bafise akababwira ati ntimwigangire niba ashoboye kwambika amashurwe mwebwe gute atazogira iki atazobambika. Yeremiya yagiye mu nzu y'ububumvi N'Imana akivugana nawe. Rero novuga meditation iyo dusomye ivyanditswe tugenda muri nature biraza kudufasha gutahura deep and deepest ivyo twariko turasoma. Rero uwo n'umwanya mwiza wa meditation. Akaba ari n'umwanya mwiza rero ku developer cyo no kwita louange na adoration ku buzima bwawe. Louange na adoration ntibayidevelopa ku mugoroba, bayidevelopa mu gatondo. Mu masaha yo ma 4h du matin, 5h, 6h, 7h. Uzurabe nawe minyone ndatsiko horaye gushikira. Usanga kenshi uri muri dushe uri kuraririmba. Ego. Benshi rero ntibazi gituma mu gatondo bumva bogira iki boririmba. Ni kubera spirituellement portail ivyerekeye louange na adoration niyo bayuguruye. Ubishaka utabishaka wisanga uri under control. Yo kumva umenga reka ndirimbe abagiye ku kazi ugasanga ushize musique mu modoka abandi bambaye ama écouteur abandi nabo bakumva bogenda bararimba mwibarabara ni kubera nico kirere kiba kihari uwo mwanya. Bibiliya nayo irabivuga ko bivuga ngo inyoni nazo nyene mu gatondo ngo zizinduka zihimbaza iki umuremyi. Rero uwo mwanya iyo developing canke bura nk'abaririmbyi aba worshiper bo mw'isengero canke aba artiste bari bo bose. Iyo myanya mu gatondo ni imyanya ma inspiration kuvyerekeye indirimbo. Ama poem n'ibindi bintu bitandukanye. Ego. Rero novuga iyo ni imyanya novuga yihariye. Hariho rero ni imyanya rero strategique ya midi gushika 15h. Iyo myanya muribuka ko ariho Yesu yagize iki? Yafa. Ni imyanya kenshi usanga iri danger. Kenshi uzosanga ama accident akunda kuba ya masaha. Kenshi uzosanga mu bitaro abantu aribo bakunda gufira tusa ibindi bintu bitandukanye. Ni kubera izi saha naho nyene le monde y'umwijima iraza igakora kugira igwanye abantu bizeye Kristo Yesu umwami n'umukiza. Nico gituma rero nk'aya masaha tuyabinye nk'abakristo ari strategique turashobora kuyasengeramwo, turashobora kwameditiramo ijambo ry'Imana, turashobora kudevelopa guhimbaza no gutazira tuzi ivyo turiko turakora ko turiko tubikora mu mwanya we. Ikintu kigira impact atari kubera bagikoze kubera bagikoze mu mwanya wo uri mw'ishuri uri kuriga mathematics for example ko babigisha cosinus tangente ukaca waduka uri kuraririmba umwigisha aca gukura amanota ni derangement. Kuririmba si bibi mugabo waririmbye mu mwanya utariwe. Nivyo ukora rero vyo gusenga vya meditation si bibi mugabo raba ndabikora mu mwanya wa bon kugira ngo bitazona bacika ntibabaze muri commentaire hari ikintu numvise wavuze gikomeye co gusenga. Umuntu ashobora kuvuga ati okay numvise ko meditation kuyigira de 17h à 19h ni sawa. Hama gusenga kugenda gusenga minuit 1h gushika 3h ni sawa. Hama louange na adoration mu gitondo 4h bintu nk'ivyo. Umuntu ashobora yibaza mbega ivyo bintu ko ndi umukozi wa leta Tendo bishobora misi yose wa mwanya wo kuruhuka uzova hehe mbega bizogenda gute kuko ubivuze uko ni hari iminsi ivyihariye umuntu akwiye kubikora canke n'ibintu vya misi yose nimba ari umuntu afise akazi ashavuga ati ndafashwe bizogenda gute sasa kuryama. Ibisigura ko ari mpaka usenga ayo masaha yose urashobora kurondera isaha imwe muri ayo ya minuit gushika 3h ukavyuka ugasengeramo. Ica kabiri ayo masaha yo ku mugoroba meditation bien sûr utegeza kuyikora atakaza ufise uko umedita esprit yawe novuga irimwe amahoro uri pause cyo ituma kirazira gusoma ijambo ry'Imana ugifite amastress yo ku kazi canke washwanye n'abakozi wagize iki cwanza novuga ukavyikuramo so tushobora gushiramo turirimbo so tushobora kuja ahantu ha wenyene kugira impyemu yawe ituze kuko mu mutuzo bibiri bivuga ngo niho hazoba inkomezi zanyu iyo esprit y'umuntu idatujije spirituellement ntishobora kugira uburemerezi. Rero novuga naho nyene meditation no bisaba uko for example muga nka masaha mu gatondo urashaka kuvyuka ugasenga hama ukagenda uraririmba uri ku kazi hama ico novuga kuvyerekeye Pierre n'ubu turiko turavugana ndiko ndasenga ntibisigura ko nza gusenga ko yaduhejeje kuvugana kubera gusenga ni style de vie hama gusenga si question yuko ndiko nkoresha umuntu gusenga ni eta ya âme. Umutima wanje uri connecté n'umuremyi umutima wanje uri mu busabane n'umuremyi nico bita Pierre ariko biri kivuga ngo mugire iki musenge mwinginge
n'amatazirano y'iki ivyamwemo. Yeah. Rero en même turi kuragira worship Yeah. na praise ubu uri kurasenga Yeah. ni eta ya ame rero urashobora kuba uri kurandika dossier ku kazi ni muri worship. Yeah. Urashobora kuba uri post ikiganiro uri muri prayer uri kurasenga uri kurasenga ushaka kuganira n'abagenzi uri kurasenga kuko prayer novuga ni eta ya ame. muvuze donc ni kibazo nako ndababaza kubera ko mwavuze numva ama prière ni menshi kandi numvise ko uyo mwanya abadayimoni baba ariko barakora uwo mwanya haba hari ibintu bitandukanye umuntu akacamenya ati rero nirihe sengesho nzokorohyanta muri uwo mwanya ese ni sengesho ryo gusaba ubutunzi ni sengesho ryo gusambuza kuko urumva numvise harimo ibintu byinshi muri meditation nzomeditiki mu gusenga nzosenga gute mbega muri louange na adoration nzovuga izihe ndirimbo voilà. Murakoze cyane ni ikibazo ciza novuga mu badije ariko unyemenda cishure gato ndiko ndinjira gusobanura bijya vy'iminsi aza ko biza gusobanuka neza. Dufise imisi indwi sero na calendrier novuga y'abaroma dufise kuko dukoresha calendrier y'abaroma ni lundi ni mardi ni mercredi ni jeudi ni vendredi samedi na dimanche ya hama iyo misi iri connected n'ico no kwita ama planete. Jaituma novuga umvise lundi urumva ko ivuye muri lune, umvise mardi ivuye muri Mars, umvise mercredi ivuye muri Mercure, umvise jeudi ivuye muri Jupiter, umvise vendredi ni Venus, umvise samedi ni Saturne, umvise dimanche ni Soleil, Sunday umunsi w'izuba. So I am ikibazo numva nshaka kubabaza kugira ngo mugire ko kuko numvise terme biri proche ko umuntu yo bisigura ariko asigura by'ibintu by'iminsi kujya mwavuze ko lundi gushika dimanche sinzi ko haba hari iryo sengesho umuntu azosenga lundi gushika dimanche niho musha munagira ko mutubwira ivyo abamarayika kuko nibaza ko nimba mwavuze ko gusenga lundi ni byiza ko niyo yavyuka niyo iyo minuit gushika 3h amenya ati ndiko ndasenga ndatuma abamarayika kanaka. Yes, nibaza ko muza kubifatanya. Ego. So wumvise rero iyo misi urumva ko iri connected n'ama planete. Iri connected n'ama planete kuri jewe novuga sumuntu wari we wese akwiye gushobora kwemera ko iyo misi ayituka. Urashobora kuyita ubishaka cyangwa utabishaka. Kuko umunsi ni wiyitirira izina, sumuntu aho kwitirira izina. Akarorero hariho nk'abantu Imana yishurira akabwa atoke ni muhindura makarenji. Hariho Apotre Gitwaza. Arafise kalendrier novuga wewe yazanye imisi ayitandi mazina. Bivaye n'ukuntu Imana yamuhishuriye kuko ni imisi iri connected n'ama planete y'amazina ifise ishobora gutuma imhemu kanaka zitava ku Mana zishobora kuhenya ku buzima bw'abantu kubera aya mazina bise kuko izina mu buryo bw'imhemu rihamagara imhemu. Nico bituma n'abana atari kubita amazina ayari yo yose nawe w'ikintu ugiye gukora utacita izina iryari ryo ryose utegereza kuraba izina kanaka ujita kugira ubone resultat kanaka. So iyo ndiko ndavuga uko niko bedi iki iyo turiko turiga imhemu ya Yezebeli ngomba nda connect gato ndabigishe ya masaha ya minu ico twokora. Imhemu ya Yezebeli ikintu ca mbere ikora ku buzima bw'umuntu ibanza kuvuma umunsi wawe imbere yuko ikwica. Yezebeli imbere yuko yeca Eliya yabanje kuvuma umunsi wa Eliya. Yamubwiye ngo ejo nk'aya mango ntinakwica nka kujya wishe bajya bavugishwa. Imana zirakabimpanira. Eliya Yezebeli ntiyabanje kuza kumuca umutwe, yabanje kuza kuvuma umunsi wiwe kugira aze kumuca iki umutwe. Hari abantu rero baca bibaza muri Bibiliya ngo Eliya ngo Yezebeli ntihigeze amuta umutwe. Uri kuribesha. Yezebeli yaraciye umutwe Eliya. Ko aracavuga ngo Eliya ngo yaraduze mu ijuru. Nivyo ugiye gusoma muri kije gitabo novuga cabami ca mbere ni ca kabiri barakwereka ko yaduze mu ijuru. Mugabo ugiye mu buryo bwa revelation muri Luka uraza kubona ukuntu Yezebeli yaciye umutwe nde Eliya. Yaciye umutwe Eliya gute? Yavumye umunsi wiwe mu gitabo c'abami aza guca umutwe wiwe mu gitabo ca Luka. Yaciye umutwe mu gitabo ca Luka biciye gute? Biciye muri Yohana Umubatizi. Yohana Umubatizi birivuga ngo yarafise imhemu yande ya Eliya. Yambara nkuko Eliya yambara, yakora nkuko Eliya zagira iki akora, aje bica bigenda gute? Yezebeli acaza mu ishusho yande ya muka Herode ariyo bita Herode. Acabwira umwana ati genda ubwire papa ati nkeneye ikintu conjohera woma umutwe wa Yohana iki Umubatizi. Bisigura ngo Eliya yarapfuye urufu rwa rundi nyene Yezebeli yamuvugisha uko mu gitabo c'abami. Bisobanura ngo umuntu ashoboye kuvuma umunsi wawe ashoboye no kuganza umunsi wawe. Umuntu ashoboye kuvyuka mu ijoro
akavuga ku munsi wawe wowe utabyutse arashoboye kukugira ko ububasha kuri uwo munsi. Abantu bagira rero puissance ku munsi n'abantu bavyuka mwijoro kugira iki gusenga. Icambere izo saha za minuit gushika 3h aba ari amasaha yo gushiraho ivyo dukeneye ku buzima bwacu kubona kuri uwo munsi. Ushobora kuba ufise amaprograma n'abantu, ushobora kuba ufise amaprojet havukora, ushobora kuba ufise ibintu vyinshi. Parfois ari gihe bigenda nabi tukibaza tuti niko vyategerezwa kugenda. Undi mwanya naho ugasanga ariho abantu babitovye bavyishe mwijoro kugira tutabimenye. Biriya ni kivuga ngo abantu banje bishwe no kugira iki no kutamenya. Yesu acavuga ngo ndabasengera mugire ubwenge nk'iki nk'inzoka, amakenga nk'iki nk'inuma. Inzoka iriko irarenganirwa imiraba. Nico bita novuga discernment of the spirit. Yereka yigisha icereke impemu yo kurobanura. Inuma nayo nyene ishobora kurya itariko iraraba ko atamuntu ayitera ibuye. Bisigura ngo umukristo ategereza kwizera ko afise Kristo nk'umwami amurinda, ariko kandi ntategereza gusinzira, kuko igihe ngo bari basinzira ico gihe umwansi yabivye mwiki ugwamfu. Rero uwo musi wawe utegura isaha ya mini uriya turakivyiza vyose ku bana bawe, ku kazi kawe, ku mushinga ntahe wawe canke kuvyukora, ukumva yuko urahejeje kuvuga ku musi wawe, kuko spirituellement ijambo ryishwa n'irindi jambo. Rero ico ni cyo kintu cambere cyo gukora cambere. Ica kabiri ashobora kuba ari ibintu vyakurikiranye umuryango, wowe ugasanga warabivuyemo kubera bakijije, kuko dukijije Imana idusepara n'ivya karande. Mugabo ugasanga hariho abiwanyu ukeneye ko bagira iki bakizwa canke ivyo bintu bibavako. Iyo masaha n'umwanya wo gusambura ubushobozi bw'umwijima. Ari umuntu akeneye deliverance, ari umuntu akeneye ko iki kintu kivaho, iki kintu kigenda, iki niki, na masaha novuga yo kubikorerako. Ikindi naco aya masaha biragufasha no kudevelopa ubusabane na mpemu yera. Urukundo rw'Imana rurakura, rurazamuka, ruraba rwinshi igihe usenga novuga ijoro. Nico gituma ivyo wasengeye rero mwijoro hageze mu gatondo ntuba ugisubira gusenga. Birivuga ngo iyo dusenze twizera ko tubihawe kandi tuzobibona hacakurikira gushima. Ico umuntu novuga acakora. Sinzi ko nobandanya ndashaka kubandanya. Hama mbandanije gato umunsi wa lundi navuze ko ushobora kwita undi muzina, nashaka kwita umunsi wa lundi ukawita amahoro nk'akarorero. Mardi ukawita rukundo canke mercredi ukawita butunzi, bivana na revelation. Je iyo ndiko ndasenga ndagira ukuntu nita umunsi izina ryanje. Apana nje bampaye kuri karenzi izina igiki ryanje ikintu nkeneye kugira iki kubona. Akarorero nk'umunsi wa lundi n'umunsi ukorera ko umu Ange Gabriel. Ange Gabriel birivuga ngo yamahagaze imbere y'iki y'Imana, bamwita do messenger, niwe atwara iki ubutumwa. Mugabo benshi tuzi Ange Gabriel yuko n'umuntu atanga ama message gusa, ariko hore yiwirarenge gutanga ama message. Rero iyo uri umukristo nk'akarorero ukunda ushobora gukora fasting lundi, kwisonzesha lundi, uri umukristo ushobora kugira no vugisho no kwita sensibilité spirituelle, onction prophétique irakura kuri wewe iyo usenga ku munsi wa lundi. Amatwi yawe araziburuka, amaso yawe arabona, kuko amaso y'impemu usanzwe yafise. Nta muntu ashobora kugusengera ngo amaso y'impemu, ahubwo bagusengera amaso yawe y'impemu yuguruke. Niko Elisa yasengeye Gehazi, amatwi y'impemu urayafise. Mpemu w'Imana aba muri wewe, arashobora kuvugana nawe muga ntumenye ko yavuganye nawe kubera sensibilité spirituelle ntayihari. Rero iyo usenga lundi birafasha. Ica kabiri lundi Ange Gabriel ntakora gusa ikintu cyo gutanga message, afasha n'abantu bafise ikibazo cyo kuvyara. Nk'akarorero ugasanga umuntu n'ingumba maze imyaka myinshi wabo ico kintu kirahari, iyo usengeye uwo muntu ku munsi wa lundi birakoreka gusumba. Cyangwa umuntu afasha mu masengesho urashobora kunyaruka gusumba, kuko Ange Gabriel niwe yaje igihe Maria agomba kuvyara Yesu. Yamakora igihe cyose inda igomba kuza mu buryo bw'igitangaza. Manoa kugira aronke Samson yaraje. Isaka kugira novuga abone Yakobo na Esau biciye kuri Rebeka, umumarayika yaraje. Kuri Aburahamu Sara kugira ashobore kubona Isaka, umumarayika yaraje. Bisubira ngo Ange Gabriel niwe akuraho ikibazo cha sterilité, niwe akuraho n'ikibazo swat umuntu gasanga yibungenze inda ya mikoroka ku mezi 3 ku mezi 4, cyangwa ukasanga umuntu avyara abana badakomeye, abana afise ibibazo. Iyo umuntu asenze kuri uwo munsi uri kudiringa kenshi n'ivyo bibazo, ntibisigura ko udashobora gusengera ibindi, ariko biri strategique iyo ubizi kuri uwo munsi wa lundi. Akacaba nk'umunsi wa mardi ndashobora kubandanya. Umunsi wa mardi hakora umumarayika bita Samuel. Samuel n'umu ange aza gutreta ku buzima bw'umuntu, cyo no kwita caractère cyangwa comportement.
urazi iyo dukijijwe si caractère zose zihinduka. Urashobora gukiza umuntu ugasanga urashara umuntu ushavura cyane, urashara umuntu udaharira, urashara umuntu w'amacakubiri, urashara umuntu w'inzigo, ugasanga urashara umuntu inzoga ziracakugora, uraboregwa, ubusambanyi, ikindi kintu. Iyo usenga kuri uwo munsi umwanje za kwintervena kuvyerekeye character na comportement, imwe vyakuraniye guheba akaza kugufasha kuzibiza, kuzisambura. Ego rero aza kudiringa na comportement. Rero ndahimiriza ku muntu yafise akantu kanse guhera kandi kababaza umutima wiwe, kuko urashobora kufisa akantu kanse guhera mu gasanga urasharyohe kubana nako, tanki ukiryohe kubana nako ako kantu ntigashobora kugira ikiguhera. Mugabo n'undi ushobora kugwa mu kintu akumva ati no, iki kintu sindagishaka, si ubuzima bw'iwanje. Nico rero Pawulo acavuga ngo buri musi ngira iki ndapfa mwiha Imana nk'umukozi Imana amaze kuramatara ndahugira iki gutetegwa. Uyu musi rero umumareka adiringa nezi caractère. Umunsi wa mercredi naho n'umunsi umumareka Raphael aza gukora. Raphael ajeje ivyerekeye guérison, ivyerekeye gukira ingwara. Turamubona muri Bible, Ezekiya vuze ko agiye gupfa, Imana igaruka kumwongera indi myaka. Urabona Sara asengera abo kwa Farawo, inda zazi zigasubira kuvyara. Turabona abantu bakiragiye mu kidengeri c'Bethesida. Turabona umuntu yakize agiye muri Yorodani. Ni ange Raphael yabari mu gikorwa aux alentours, kuko spirituellement igikorwa cyose gikozwe haba hari umumarayika ari inyuma yacu. Na kintu na kimwe gikorwa atamumarayika ari inyuma yacu. Rero mercredi novuga n'umunsi wa guérison, kuko Raphael bisobanura ni Imana ikiza. Rero iyo uri kurasengera nk'umuntu ushatse afise ingwara idakira canke ingwara yananiranye, ni byiza kufata nk'amasengesho kumwisonzeshereza uwo munsi canke musengana uwo munsi. Bashobora kumusengera undi munsi ni byiza. Mugabo abakozi b'Imana bakomeye canke batahura la spiritualité, iyo hageze no kwerganiza novuga ama healing school canke ama école de guérison, bayategura ku munsi wa gatatu. C'est pas par hasard ko babitegura, niko baba bazi yuko uwo munsi ni umunsi ufatanye dans le monde spirituel, nuko umu ange canke nuko Imana isuka la grâce irenze yugukira kuri uwo munsi. Ego akarero acaho umunsi wa jeudi. Jeudi rero n'umunsi novuga umumarayika akora cyane akomeye yitwa Jophiel. Jophiel bisobanura la beauté de Dieu, ubwiza bw'Imana. Rero ku munsi wa kane ariyo ngomba kubwira n'abantu agakiza karajana no gusa neza. Agakiza karajana na beauté. Birivuga ngo Mose imyaka yarafise 120 uko oye, ngo yarafise inkomezi nk'izo yarafise akiri umusore. Na Karebu nuko nyene, na Yosuwa nuko nyene. Bavuga ngo inkomezi nari ngifise imyaka 45, ngo nubu ku myaka 80 nizo ngize iki, nizo ngifise. Ni kubera uyu mu ange novuga icambere akora atuma udatakaza inguvu, aratuma arrestora amaserire y'umubiri wawe, aratuma ugira ubwiza buboneka. Reka mbandanye gatoya bugaragara buri physical. Reka ndabandanya gatoya. Sara cyo yumvira umuntu afise 90 agiye muri Egypte, umwami gushikaho byanka kumva umenga yo mudraga, ntiyamudraze yaramwivye aca mwibande Aburahamu ku myaka 90 gushikaho vyanka akumva umenga umuntu hegeze kugira iki kumutwara. Bisigura ngo hariho iyindi bote yari kuriwe. Nivyo ubona vyari kuri ba Esther barenganye, umwami yaciye agomba ko aba umwamikazi. Ni kubera novuga baragenda n'umumarayika bita novuga Jophiel. Jophiel rero atuma ugira bote igaragara usa neza. Hariho rero abantu baba bavuga ati none vyokunda ko mvyibushe ngabanuka. Wizera ibiro birashobora kugabanuka, urashobora gusenga Imana ikagabana ibiro. Fisi neza abantu barenga 2 3 4 ibiro vyagabanutse bizeye iri jambo bagasenga. Ni ibintu biri no abandi bagahinduka mu maso, ugasanga yarafise akadefaka kagahinduka, ari bimeze uko bigahinduka. Hari n'intaye mukozi Imana yitwa Moses Kurola. Moses Kurola yigeze gusenga kora mu gihe ciwe nta mafaranga yarafise, mukozi Imana muri Tanzania. Hama kwimwesha vyagira iki byaramuzimba, aca senga ati Imana mpumushatsi udakura, ugoma aho nyene ugize iki uri umushatsi wicuguma ngaho. Abantu bamuzi baramuzi, yaraje za Pentecote, ntahe ziwe zirahari. Sinahe yiwanje bocavuga ndiko ndibeshera, ndiko ndondera base. No, ni Moses Kurola. Iyo ni ntahe novuga igize iki, ni ntahe novuga izwi yahabaye. Yesu ku musozi ari karasenga ngo yarakaranganye he mu maso. Nico bita Jophiel yaba ari karagira iki aroperating ba Yosefu
bari abasore beza bike abanyakaranga si kubera gusa baba bavukiye novuga mu miryango ngo myiziki no ni kubera hariho présence angélique bagendana igatuma hariho beauté y'ubumana igira iki iboneka kuri bo rero novuga umumarayika nico yoperatinga kuri umunsi wa kangahe wa kane umva kandi utegeza kuba proud yawe nko nkaje ugasanga ndafise ukuntu ushaka gutera ni sivyo narabiye kuri naga muga numva ashaka kumera gutya numva ashaka kumera ukunuku mugabo nkumva ese kivyo bintu umuntu aremerewe kubisengera navyo iforma ashaka uremewe kubisengera of course uko birivuga ngo ni Imana irema muri twebwe ukugomba no gukora ibiyihimbara kuko ivyo uri kurumva je ntavyo ndiko ndumva kandi ivyo ndiko ndumva naka ntari karafyumva navyo uravyemere gusenga kuko abantu bibaza ko gakiza Yesu yaduhaye arakimwe n'imitima gusa karashikira n'imibiri birivuga ngo ashaka dusanga ngo imibiri yacu itafise agatashi idafise agasembwa nakarabaga niki nijebejebe rero Bibiliya novuga ntihakana ko imibiri yacu idategerezwa gusa neza do plus novuga ni ngoro ya mpemu yera nico bituma rero ni vyiza ko mu Kristo kusa neza ukisiga ukambara neza ukamota ni vyiza utegerezwa kumenya yuko agakiza kawe gategerezwa gushikira niki n'umubiri yes abantu muhora muvuga ngo Imana niko yandemye ngo ntegerezwa kuguma gutyo urabizi neza ko utari proud ya ntuze y'inda yawe senga Imana irayigabanya urabizi neza ko utari proud ya avuga gute ubu hari ikintu ngiye gusengera gendo gisenge uwo munsi novuga ko yashobora kuzokoreka kuko birivuga ngo vyose bishobokera abizera bana nk'ubu tuba turavuga ibi hari ushobora kuyumva ko ari byo n'undi mu mutima akavuga ati bariko barabesha akantu mpora nkunda kuvuga rero ndabyizeye cyangwa ndakuvuga uzobiroresha amaso ariko ntuzogira iki ntuzobibona iryo jambo ry'Imana turibaha bashaka ndazobirabisha amaso ariko ntabyo uzojya niko nkunda kuvuga rero ivyo hari ntahe dufise nyinshi z'abantu bagize bikayakorera kuko agakiza Yesu yatanze karashikira n'imibiri kashikira n'imibiri rero novuga ukwizera kwawe niyo nsinzi yawe Bibiliya iri clear amen rero novuga umunsi wa kane niwe munsi Ange Joshel akora atreta ivyerekeye umubiri wawe soit ufise amatashi ukeneye ko avako soit ufise ikibazo c'ubuvyibuhe umva ko burengeje ukeneye ko bugabanuka soit hari ikintu kanaka ukeneye ko Imana ikora kuvyerekeye umubiri wawe these angels agakora cooperating soit ushobora no kuba ubifise vyose kuko ni kimwe kugira ubwiza nikindi kugira eka igikundiro hariho umuntu nawe ashobora kuba ari mwiza ngo atagikundira agize iki afise umu ange ni wacaza niki igikundiro ntabantu nabona muri quartier canke misite gusa n'umukobwa mwiza mugarenganya ntose kumvume ngo bocira hasi mugo gasanga arishima n'umunyabwibone ujya abuze ikintu bita eka abuze igikundiro ugasanga ari uwundi ari nomo nabirenze muga abantu baramukunda baramwiyumvamo nico bita igikundiro rero nagomba kuvuga udafise igikundiro kuri no sibiragoye kuhaba biragoye je ituma rero kuri umunsi wa kane apa ivy'umubiri gusa Ange Joffel aza kuzana ikindi kintu bita novuga igikundiro ukwemegwa kugira faveur ku bantu kuko ugize faveur ku bantu ukagira faveur ku mitima yabo ucugira na faveur ku bintu vyabo hari ahantu rero utagize igikundiro nubwo ati ngurana ibihumbi ijana hari ahantu utarenga atoya umuntu n'ukuntu yishima kandi niba wigenze wishimako ukumva umenga umuntu arakwanse canke bakubona ukundi kuntu wa deposa dossier ntibaguhaye wagenda muri competition ntibipasa haba hakenewe iki ikorereko nico bita navuga igikundiro kandi biva mu kwizera mu kwizera ibyo byose turavuga nibaza ko bishobokera uwizera bishobokeye uwizerewe bishobokera umuntu ngo asenge amasaha menshi ngo asenga kwa nakiki bishobokeye umuntu yizera Kristo mwami n'umukiza kandi akizera ijambo ryiwe kandi akizera kwibi ari ama principe y'imhemu akoreka apa rero ya Joffel ikindi akora azana ico no kwita ivyiyumviro vyiza hari igihe mu buzima umuntu ashobora kuba ugasanga ufise komba y'ivyiyumviro ugasanga uricaye wibutsa akantu soit n'umuntu yagukomerekeje vyarakunane kugira iki ko mubabarira n'umuntu yagufashe nabi n'umuntu yakunyaze n'umuntu mwahora musohokana uri mu rukundo ngo ugire mariage caraguheba uri muri deception ukumva umenga nta nindi relation wojamwe Ange Joffel azana novuga nico no bita ugukira kwimishaha akakugarukanira ivyiyumviro vyiza hariho abantu butuvugana minyoni
bumvise urugo bumva ko ari rubi ego kubera bakomerekeje kandi basi imyaka 22 yeah, nine yeah, abo bana kusanga urukundo bavuga ko yeah. ari urw'abandi bavuze relation bakumva ko ari bibi Ego. wavuze umuhungu ko cyangwa umuhungu uvuze umukobwa ngo abakobwa n'abasuma bose rerere aba n'abantu bagifise igikomere Yeah, mu ego. mitima baba bakeneye gukira umu ange rero nico azagira iki Yeah. nico azagukora cyangwa ugasanga urafise ivyibiro mu mutima guma wibuka abantu bakwiciye abiwanyu yeah uranse kubaharira Abakugiriye nabi. bakugiriye nabi ukumva ko ivyo vyiyumviro muragwana cyane Yeah. umunje rero novuga arazana ugukira ivyo Yeah. vyiyumviro bigahera uwo rero umunje bita Jofiel Yeah. amasha tuja ku munsi wa vendredi vendredi yes rero numunsi akora umunje bita Aniel Aniede okay numumarayika w'urukundo numunsi je tuba vendredi spirituellement parla numunsi w'urukundo je tuma n'abantu kenshi akunda kwambara jaune kuko jaune spirituellement irasobanura love so umunsi rero anye cyakora nk'abantu mba muri relation nka wewe na naka ntavuze okay okay numwanya mwiza wo gusengera relation yanyu okay abantu bavuga ngo ntazibana zitakobana amahembe mu rukundo ntihabaho hagera igihe umurambirwa murashobora kugira utuntu mudahurije ko c'est vrai yeah mugabo birashoboka ko urukundo rwanyu rudasaza kubera iki Bible iri claire iravuga ngo Isaka yakina mu mahema na Rebeka arabatama uburyo bibaza ngo ni mushikiwe na musaza uburyo bibaza iki bari bafise kwa rukundo rurengeye gusa kuba umugore n'umugabo n'abagenzi n'umuntu umwe ni nk'umuryango rero novuga umunje anya niwashobora gutuma mu rukundo rwanyu habaho umwumvikano habaho gutahurana habaho yamajambo cyo no kwita y'urukundo aguma ryoshe udupome kanaka tuguma tuhari mugwa muri romantique rero umunje novuga n'icakora kubw'uwo munsi na cyane cyane iyo uri kura nasengera couple yagize ikibazo ni byiza gusengera uwo munsi canke abantu bagize divorce ni byiza kubasengera umunsi wifuza ko basubirana canke ari separation kanaka uwo munsi nico kiyaba novuga ku munsi wa vendredi umuntu asengeraho canke akoreraho kuri uwo munsi acha rero n'umunsi wa samedi hariyo tararenga ngaho ni kimwe mu bintu abajone buno munsi babayemo mugabo ugasanga satani yarabanyaze cyo ugasanga niko vyategerezwa kugenda urakundanye n'umuhungu par exemple cyangwa ukundanye n'umukobwa mugabo muvanye mu bintu bw'uburofa no kwita uburofa entre parenthèses kuko ni ibintu budafashe hama umukobwa cyangwa umuhungu akavuga ati naho tuvanye je ndamukunda mbega hariyo umuntu Imana yakuremeye muzobana nawe cyangwa ushobora kurema uwo muntu nyine kuko umushaka cyangwa umuntu habaye ako separation ukavuga ati je umunsi ngenda ufate ndosengera kwa rukundo rwanje ndosengera wa muhungu cyangwa umukobwa twahora dukundana kugira ngo uwo munsi wo kugaruka kuri we agaruke yes cyangwa ni kibazo ciza umbagije iyo uri muri relation canke uri umuntu wifuza kubaka ugwawe cyangwa ugasanga wifuza kubakana n'uwo muntu yes waramaze kubona ko ari uwawe ko ari uwo nyene ugasanga ufite utuntu duto tudafashe tudafise n'isiguro icambere hashobora kubaho hariho umwe muri mwebwe atavyitwayemo neza icakaba ariko novugira ko ngomba guhagararako nta musi n'umwe Imana izoguha umugabo ari perfect canke umugore ari perfect nahi wowe ho kumukirtiva akaba uko ushaka akaba nk'uko ugomba malgré ko urashobora gusanga ibintu bitatu bine bitanu wahora uvuga ati jewe uyu mukobwa bifise no mutwara cyangwa umuhungu abifise twogira iki twobana mugasanga ivyo arabifise mugabo hariho nka kimwe abuze canke bibiri canke ari akandi afise katakuryohera mugabo rero nce sigura ko ucumurekura ahubwo ni vyiza kuraba ko uwo mukirtive ibintu bigahera uwo mukirtive mukaba compatible rero igihe hari umuntu ashobora kwemerwa gukirtiva kumufasha kugira wamehore ibintu kanaka kuri we murashobora kubana rero benshi nuvuga bananirwa muri iyi process ni kubera yaba ari umuhungu ashava ati je sindabirekura aka kantu sindagahindura naba ari umukobwa ati nanje akasindekura aho rero mugiye mu rugo umwe mutarekura biba bigoye kuko mwese mutegereza kwigaho gira iki kurekura disons n'umukobwa ariko araturaba cyangwa n'umuhungu amaze 3 mois baravanye mugabo byanatse ku mutima wiwe umurekura cyangwa numva acamukunda kandi yumva ashaka ko uwo muntu basubirana mbega abisengere kuko isengesho rirashobora gushika aho wowe toshika icyo no kwita mu mutima w'umuntu abisengere icya kabiri
amwegere bashobore kuganira nimba bishoboka baganira bako bishira novuga mu buryo ariko bitanashoboka senga izere biragenda neza amen ego acaba ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu numu ange bita Sachel nwakora numu ange bisobanura novuga imana y'ubutunzi n'icyo jambo risobanura niho umumarayika w'ubutunzi akora kubw'uwo munsi rero ushobora gusanga ari dosiye yawe uringiye ko basinya kugira amafaranga bayatange ashobora kuba ari abantu baguheraniye ashobora kuba ari inyatsi ubona ku buzima bwawe ashobora kuba hariho ibintu ubona muri famiye amahona amaba ugasanga abantu baratunga mu mwanya muto ukazubona baragize shit ushaka kudiringa n'ivyo bintu mu kubisengera ni byiza kubisengera kwa gatandatu kuko iyo uri kurasenga ku munsi wa gatandatu Imana novuga iraguha ubuntu iraguha ubuntu bwo guhura n'abantu wari ukeneye cyo no kwita aba destiny helpers so turi mu kazi kawe ugasanga n'abantu baje kukubera umugisha irakugura n'imiryango yerekeranye n'amafinance apart ivyo novuga Imana iraguha n'ubushobozi buguha ubutunzi cyo bita kowash bisobanura ngo Imana izobaha ubutore hama ubwo butore bubaha iki ubutunzi uko Imana igomba kugutungisha ntiguha ubutunzi guha ikintu kiguha iki ubutunzi kugira ubwo butunzi ugira iki ubugumane so ashobora kuguha kuvumbura talent dans umuhamagaro wari ufise utarozi ko ufise ikaci empowering ikawuha ubushobozi kawuzamura ukazusanga ubutunzi buriko buza ku nzira yawe rero nico ciza rero cyo gusengera kuri uyu munsi wa gatandatu hariho n'abantu bahora badandaza amenyo ugasanga amafaranga yabitse mugara yabuze ntivyagenze cyo gasana umuntu atacana amafaranga rero ni byiza ko ibi bintu ugomba kubihagarika usenga ku bw'uwo munsi birahagarara of course ku munsi wa gatandatu hama ku munsi wa dimanche akora umonje bita wanyuma akora umonje bita Mikael Mikael bisobanura ngo nuwumeze nk'Imana Mikael rero ku munsi wa dimanche aza gutreta canka aza gukora ivyerekeye intambara zo mu buryo bw'impemu kuko n'umanje wiki w'intambara ica kabiri n'umanje novuga uwo munsi azabaza deliverance soit n'abantu babaye possédé n'ibintu babarungisemo n'ibiki radadadadada no vy'amangetegete n'ibintu aza kudiringa n'abarozi for example waruzi yuko atamufuma aroga dimanche c'est vrai ntavyo narinzi nta murozi ashobora kuroga dimanche ntigishoboka igituma adashobora kuroga dimanche ni kubera spirituellement uno mu ange niwe afise contrôle abarozi bose dimanche baba ari mwikonje nje bituma nawe keneye gusenga ngo bapfe ari byiza gusenga dimanche ari umuntu acavuga urashobora gusenga abarozi bapfe of course birivuga ngo umurozi kazi ntagire iki nakabeho ushobora kuba waramubwirije ubutumwa waramuhanuye waragize ikibikanka raragiye ushobora kumuha satani nkuko Paulo yavuze ngo ababona bahaye sinagogi yiki ya satani mugasi mvuze ngo kintu ca mbere ngo ni gusenga ngo apfe oya mubwiza ubutumwa mwereka ivyama vy'urukundo urabe ko atohinduka ko bizogenda vyanse uvuga ati Imana hakogoma buza amahoro umuryango canke iki reka hure n'inkoni yawe kugira ngo abone ko dufise Imana rero urashobora no kutabivuga ugasanga uri kuri isengero ukazova ngo nakayapfuye nakayagize accident nakavyagenze uko ni kubera dimanche niyo munsi novuga Ange Mikael abarika arakorerako rero iyo misi uko arindwi niko nabo bamarayika bagira iki bayikorerako ndabaye mushasha onye tuvugana numva sinzi ko abantu bashobora kuba twumva bumva uburemere bw'iki kintu kuko nimba ari umuntu ashaka koko kumenya Imana nibaza ko yari nivo ego cyane nivo ya mbere ya mbere yo kumenya ibintu naho tuba ari nivo ya mbere mugabo numva iri hafi cyane no kugenda urakura mu buryo bw'imihembe bivanye no kumenya ingene usenga bivanye n'ingene umenya tindatuma naka ibigenda uku nuku sinzi ko ari kindi mwongerako jewe numva nabaye satisfied icyo nokongerako mbere ko ndabasubiza ijambo ubu turiko turakorana novuga ikiganiro nkimiriza umuntu wese akaraba ino video ibi yumvise aribyo adatahuye avyandike azobaza ibibazo ica kabiri wavyumvise naho kabitahura ubirimbureko uzotahura vyinshi arico bita kumva ijambo kabiri arico yowe yavuze ngo wavuze rimwe numva kabiri ica nyuma no kongerako ni kubikora kuko urashobora kumva ibintu ariko ntubikore ntubone result ko birivuga ngo bose bumvise ubutumwa nkatwe ntibwabagiye ikimazi ko batabwizeye nico nurangiriza ko hama ndabakunda cyane amen guys numva mu mutima je numva nugurutse
kandi umva mbaye undi muntu mushasha kandi hari ikintu nsigaranye naje nk'ikibazo mugabo ngiranzo kikubaza muri commentaire ego nta kibazo kandi kikubaza next week yeah. kugira ngo dusube tubibandanye kuko hari abantu bariko barakora ibintu byinshi maybe nubwo ntazovyibuka je muze mu binyibutse hari abantu bariko barakora ibintu bitandukanye mugabo bashaka kumenya orientation y'ibintu vyabo ingene bikwiye kugenda ivyo bakwiye gukora n'ivyo badakwiye gukora ivyo rero nibi ni kuganda bararike yeah ni kuganda bararike mumenye ko hari ibintu byinshi muzomenyera muri iki kiganiro mutari monzi yeah hari ibintu wizibiriye utaruzi ko bizibiye yeah bimwe nibi ni mu biganiro bizogenda biraca kuri Shineway TV jewe hamwe na Prophet King Benny yes yeah tubashimire cyane rero ego Prophet nandi ndabashimiye nandi ndabashimiye cyane Yeah. dukoranye neza ibintu byara amavuta nukuri mukomeze kwisiga amavuta tu yeah yeah ciao ciao à bientôt Ciao.